Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri kino kiganiro turabasangiza ivyaranguwe n'Inama Nshingamateka mu ndwi irangiye cane bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, aho Inama Nshingamateka yari yakiriye umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta kugira ngo ashikirize ingene amafaranga ya leta yakoreshejwe mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023 hamwe no mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024. Turagaruka kandi ku bikorwa vy'iterambere rusangi vyaranguwe n'abagize ibiro vy'Inama Nshingamateka mu kwitaba akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, aho ahamagarira indongozi gutanga akarorero keza mu gutera intege bene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 1,654 niyo leta y'u Burundi yashoboye kuronka mu kiringo c'umwaka wa 2022 ushira uwa 2023 ku yari yategekanijwe agera ku miliyaridi 1,769, ni kuvuga ibice 93 n'uduce dutanu kwijana, mu gihe ku miliyaridi 1,562 zari zitegekanijwe kwegeranywa n'ikigo OBR, hashoboye kwegeranywa ayangana n'imiliyaridi 1,342, ni kuvuga ibice 85 kwijana. Nayo mu gice ca mbere, ni kuvuga amezi 3 ya mbere cyo mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024, imiliyaridi 461 nizo zashoboye kwinjira mu kigega ca leta ku miliyaridi 479 zari zitegekanijwe, ni kuvuga ibice 96 n'uduce 2 kwijana. Nayo ayashoboye gutozwa n'ikigo OBR angana n'imiliyaridi 389 ku miliyaridi 380, ni kuvuga ibice 102 n'uduce 3 kwijana. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Odase niyo nzima ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Ruhuhuma uyu mwaka imbere y'Inama Nshingamateka, aho yari ishashe kugira ngo abashingamateka bashikirize uwo mushikiranganji ibibazo vyerekeye ivyegeranyo vy'ingene amafaranga ya leta yakoreshejwe mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023 hamwe no mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024. Inama Nshingamateka bamizo hose uze tuyihaye bamizo hose abarongozi bayo bamizo hose ushira wa 2023 akariho twatanguye kugerageza bwa buryo bushasha bwo gutunganya amafaranga ya leta bita budget programme. Aho rero kaba kwari nko kugerageza uko hari mu ntango, tukaba twatanguye kubikora hariho intamba zitari nke, cyane ibijanye n'amategeko agenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa mu buhinga bushasha taraboneka, hamwe n'ubuhinga bwa none fatwa turagerageza. Icegeranyo cerekana yuko amafaranga twakoresheje muri uwo mwaka 2022 ushira umwaka 2023, amafaranga yinjiye mu kigega ca leta ku bice 93 n'ibice 5 kwijana, ayasohotse nayo akaba yasohotse ku bice 95 n'ibice 6 kwijana. Ido ni idero ryavyo rero bikaba biri muri icegeranyo. Hama gishasha kandi nuko muri icegeranyo hariho ico bita rapport de performance, aho twerekana ibikuru byakozwe mu bisata by'igihugu bitandukanye. Ico gishasha kirimo muri icegeranyo. Ibi nyene mpeje kuvuga inavyo vyagiye vyibonekeza mu gice ca mbere
c'umwaka w'2023 ushira uwa 2024 turimwo. Icegeranyo rero c'amezi 3 ya mbere kikerekana yuko ibyo byaranze uyu mwaka twasozereye byabandanije cyane cyane ibijyanye n'ibiciro byagumye biduga ku isoko cyane ku buryo byaduze gushaka ku rugero rwa 26 n'igice kimwe kwijana. Turabye rero muri gice cya mbere amafaranga yari yateganijwe kwinjira naho nyene yinjiye ku bice 96 n'ibice 2 kwijana, hanyuma ayasohotse nayo akaba yasohotse ku bice 94 n'ibice 2 kwijana. Hanyuma igishasha kandi nuko kuri gice cya mbere cy'umwaka twateye intambwe mu gukoresha uburyo bwa none bwo gutunganya amafaranga biciye muri budget programme, aho igisata cyose cyakoresheje amafaranga cyashoboye kwerekana icyo ayo mafaranga yakoze, naho nyene muri iki cegeranyo tukaba twerekana bikuru byari byitezwe kurangurwa muri igice cya mbere. Abashingamateka baragarutse kandi ku kibazo kijanye n'abanyamitahe, aho babona ko batazana imitahe ku rugero rushimishije, bati mbevyo babiva kuki. Tukaba twama tuvuga tuti ngaha mu Burundi ntidushaka gutera imbere ataba investisseur bahari, kuko nibo batutuma ubutunzi bw'igihugu butera imbere. Mbega ni kubera iki abo ba investisseur bahunga? Ibyo byose kugira bagabanuke hariho ikibazo gituma batazana imitahe yabo ngaha mu gihugu kugira ngo ibintu bigende neza. Noye nyakwa mushikiranganje wamwarize neza, murabona ico kintu gituma abantu bahunga. Mbega remezire zozo mwarafashe kugira ngo les investisseurs bahurumbira igihugu cacu, kuko ni igihugu gisanzwe gifise novuga intérêt iri vierge. Mugabo hashobora kuba hariho kumbure bimwe bavuga by'ibiturire, umuntu aje azanye umutahe wiwe ta security kumbure abona ati uyo bufise. Ivyo byose muravyiga mukabona ko koko nukuri baguma basubira inyuma bahunga ivyo babisa neza. Aho umushikiranganje yishuye ko uravye mu myaka yahera ubu bariko bariyongera, kuko leta yagiragira utwigoro twinshi n'ubikiriko mu korohereza abanyamitahe, kuko bisaba byinshi nk'amabarabara, umuyaga nkuba, amabwirizwa tomoye n'ibindi. Hanyuma stratégie pour inciter les investisseurs, ama stratégie aguma leta iguma ikora imitari bike, ariko cyane cyane bituma aba investisseurs bataza mu gihugu. Akenshi usanga hari ibintu byinshi byankenerwa bisako mu gihugu. Tuvuze les infrastructures mu gihugu, umuyaga nkuba udakwiye, kuko tuvuga aba investisseurs abari n'ibyo n'aba-investisseurs, mugabo nk'amahinguriro ntashobora gutera imbere tudafise umuyaga nkuba ukwiye. Abahinguriro bashobora gutera imbere tudafise amabarabara akwiye. Ubwo ni impamvu navuga yuko mu kwinstalla investisseurs hari ibyo bintu byankenerwa by'ibanze tweza leta iriko irakorera ko kugira ngo igwize cyane cyane mu energy, umuyaga nkuba, amazi, internet, access internet. Hanyuma rero iruhande y'ivyo rero hariho benshi ngira ko nishura n'icya modernisation du cadre légal. Le cadre légal si code des investissements gusa, code des investissements nivyo yarasubiyemo, mugabo hari n'andi mategeko menshi mu bisata bitandukanye usanga akeneye kuzarasubirwamo kugira ngo abagwiza tunga boroherwe. Nk'ibijanye no mu butungane, ibijanye n'amatitre foncier turabisubiramo kugira ngo be moderniser. Muri banque centrale ya politique monétaire hariho biko birasubirwamo, muri finance hari ibintu byinshi ko birasubirwamo, bituvuga bya budget programme, bya transparence ko turashiraho. Ibi byose ni modernisation du cadre institutionnel, au cadre légal. Le secteur de l'énergie rikasubirwamo, itegeko rikasubirwamo kugira ngo aba privé bakeneye ko investissa mu energie bashobora kuba intéressé. Mu mazi hariko arasubirwamo itegeko rigenga amazi kugira ngo abashaka kwinvestisa aba privé mu mazi bashobore kwinvestisa. Mu butare hari ajya code mini yasubiwemo, mugabo hariho n'andi mategeko merekeza ariko arandikwa
kugira ngo atomore ibintu neza ukeneye kwinvesta muri code minier ashobore gukoroherwa muri agriculture naho nyine ko basubiramo byinshi kugira ngo abakeneye kwinvesta muri agriculture bashobore gukoroherwa umva yuko ni byinshi biko birakorwa kugira ngo abagwiza tunga bakeneye gushinga amahinguriro cyangwa kugira imigambi mu gihugu cy'u Burundi bashobore koroherwa mu bisata bitandukanye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana ari nawe yarahagarariye ibikorwa by'uwo munsi yarashimangiye ivyashikirijwe n'umushikiranganje ko leta iriko irakora itiziganya kugira ngo ibungabunge ubutunzi muri yandinganizo nshasha yo gukoresha amafaranga ya leta hisunzwe imigambi yashizwe imbere bimwe bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Mu kuguma hafi y'abenegihugu babatoye ngo babaserukire abashingamateka hagati yo gutora amabwirizwa no kugenzura ibikorwa vya leta baragendera cyane intara batowemwo bakumviriza iryo abenegihugu bagona bagahanahana ivyiyumviro vyo guteza imbere intara zabo. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana ari kumwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya Muyinga yari yishikiye muri iyo ntara asanzwe avukamwo aho imvukira zari ziramutse zirabira hamwe ivyaranguwe mu mwaka w'2023 barisuzuma bongera bigira hamwe imigambi igiye kuzorangurwa muri uno mwaka w'2024 kakaba kabaye n'akaryo ko kwifurizanya umwaka mushasha. Muri rusangi umwimbu wagenze neza eka mbere hakaba hari ishirahamwe rikomoka mu gihugu c'u Buganda rigiye kuzogira icicaro mu ntara ya Muyinga maze rikarangura imigambi myinshi ahanini ishingiye ku burimyi mu gihugu cyose. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarakengurutse ku vyaranguwe akaba yasavye ko umwe wese yokora ku bimwega mu guteza imbere indero y'abana bijukira amashure forode ituzwe abenegihugu banywane kugira Uburundi bushike kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Mu byo mwavuze kandi numvise vyankozeko kandi nama nagarutseko umengo nabonye ko urongoye indero muri no ntara yacu ngira ngo n'abarongoye indero ku rwego rwa commune bari ngaha twumvise ko abanyeshuri bagiheba amashuri ari benshi navyo vyatumye twibaza tuti ubwo yemwe akamo twama dutera umwe wese arumva ko kamuraba aha ndavuga abavyeyi ndavuga indongozi ndavuga abo mu ntwaro ndavuga ugwaruka kuko nago nyene rurashobora guhanurana ndavuga abavyeyi nka twebwe tuzi ko uno munsi umwana atize atakazoza tuba turiko turamuronderera nta kazoza keza turiko turabaronderera kandi aha tubivuze ngaha mu ntara ya Muyinga ariko twarumvise no mu zindi ntara ko iki kibazo kihari. Aha dushimira umwe wese kuca akora kugira ngo tugwanye urudandazwa rwa magendo muri ino ntara yacu. Yabivuze neza hari igihe fraude wamengo ni ingwara ngaha mu ntara ya Muyinga, ariko no munsi bose baravuga ko hariho umwimbu uri kuraboneka mu kugwanya fraude. Nuko nosaba umwe wese mu gisata rimwe ko yokomeza kugira ivyiwe yambona kazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe mu mwaka w'2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka w'2060. Umwe wese mu gisata rimwe turakunze kubibwira abene gihugu, ariko twebwe indongozi tutabaye akarorero twosanga turiko turaruhisha natwe abari hejuru yacu. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yasabye kandi abaganga kwitaho abagwayi
kugira imyidogo kuri bo ihere. Nayo iryo shirahamwe rishasha rikomoka mu Bugande yarisabye guha akazi imvukira, rikibuka ko inyungu nyinshi yoba iy'igihugu c'u Burundi ubwa mbere na mbere. Nk'uko twari twabibashikirije mu ntangamarara, tugarukiye ku bikorwa by'iterambere rusangi, aho nk'uko Sebarundi yabibahimirije, indongozi zihaguruka ku minsi ya gatandatu zikaja gushigikira bene gihugu mu ntara zitandukanye mu bikorwa by'iterambere rusangi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe, umukuru w'Inama Nshingamateka, yari yagendeye komine Rutegama yo mu ntara ya Muramvya, aho yasanze abene gihugu ku kivi mu bikorwa byo gutegura ibeton yo gusiga mu ngoro y'amanama y'ishure shingiro ya Munanira ya kabiri. Mwijambo yashikirije abari baje kwitaba ivyo bikorwa, Nyeniteka yaribukije iyo Burundi bwavuye niyo buriko buraja. Ati impinga yabaye ndende imbere yuko haboneka yambona kazoza yuko Uburundi buzoba ari igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'ibihumbi 2040, kikaba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ati harabaye ibibazo by'ingwano n'umutekano, harazi ivy'amoko n'amagaburanyama, mu nyuma harazi ivya politike. Ati mugabo impera n'imperuka niho abanyepolitike nyene babonye ko intandaro ya vyose ari ubukene, ngo ni naho havuka iyo mbona kazoza. Nuko rero tumaze gushika hano, icambere kwari kugira ngo turabe ikibazo cy'umutekano. Muri ibyo bibazo by'umutekano hari guhuza inguvu z'igisirikare, inguvu z'igipolisi, muri za document n'abandi. Ivyo inguvu zijyana n'umutekano, ivyo birakogwa. Noneho tuja ku ntambwe ya kabiri. Tuvuye ku ntambwe ya mbere, abantu baje bavuga bati reka turabe amagaburanyama nayo. Imituri bashira hari umwe ati ndafata, bashira hari undi ati ndafata, bashira hari undi ati ndatwara, bashira hari undi ati ndatwara uyu muturi. Nuko byagenze. Ico gihe cya gatatu mu bihe by'amoko, bamwe bose bashaka kwipanga ngo mu bintu by'amoko. Twe tukababwira tuti ingwano twagwanye si y'amoko, twagwanye turi abarundi bose, kandi twagwaniye abarundi bose. Kumbe twebwe twababwira tuti ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo cy'amoko, ni ikibazo cy'uburongozi bubi, cy'ubutegetsi bubi. Ubutegetsi bwatuma buryanisha abarundi, buryanisha bene Burundi. Aho niho hari ingorane. Icakane, tuvuye mu by'amoko, tumaze kubirengana, noneho haje ibintu ngo by'imigambwe. Ukumva abantu bose aba ngo je ndi mugambwe kanaka, undi ndi mugambwe kanaka, undi mugambwe kanaka, ngo je ngo kujyangira ico ndonka nuko nzandi mu mugambwe kanaka, mu mugambwe kanaka. Iby'imigambwe mucya mwumva yuko haca hazamwo, haca hakurikira n'ibintu bikwegana vya politiki. Bati je umugambwe uyu kubera karuyu, kubera ko ivyumviro byanje ari ivyumviro byanje ari ibi. Batahubwo reka tuje muri politike, noneho dukwegere ko muri politike biraca bikunda. Muri politike barajamwo barakwegana amashati, bamwe bati abanyepolitike aba dushaka igihugu, abandi abati dushaka igihugu. Sawa, ivyo biraba turaja mu matora menshi, turagira gute kugeza naho abanyepolitike babona bati kumbe ikibazo dufise si cha politike, ikibazo dufise ni cy'ubukene, ni cy'ubutunzi bw'igihugu. Ubukene rero turabe ingene twobugwanya. Nibwo noneho abantu twirimbuye tuza gusanga yuko ibintu bya politike twobanza tukabireka bikaba bikeyi, kugira ngo ibikorwa ari byo dushira imbere, nukuvuga iterambere ari byo dushira imbere. Yaribukije kandi ko uko ibihe bihinduka ariko n'abantu bahinduka.
ngo n'ikimenyamenya nuko ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI biheruka kumenyesha mu mwaka uheze ko ubutunzi bw'u Burundi bwiyongereye. Ngo no ngaho mu Rutegama impinduka ziribonekeza, ari nako gutanga akarorero k'inzu ubu zifise umuyaga nkuba. Yasozereye ahamagarira abavyeyi guhimiriza abana babo kwiyandikisha mu kwinjira mu gisoda no mu gipolisi kugira bagwanire bongere bakingira igihugu cabo. Kuri uwo munsi wa gatandatu nyene icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yari mu ntara ya Bubanza muri komine Rugazi, aho yari yagiye gutera intege abenegihugu bo kumuzinda mu bikorwa by'iterambere rusangi, aho bariko barasibura bongera bakingira ibarabara riva ku muzinda riduga ku mugwa mukuru wa komine Rugazi, mu gusibura imiserege, kurishiramwo ikariyeri hamwe no gutera ibiti ku nkengera zaryo. Iryo barabara rikaba ryononywe n'imvura nyinshi yaguye mu ntara ya Bubanza, ikabomora mbere n'inzu zigera ku 250. Aha Buramatari akaba yasabye abenegihugu kwitaho kuriha amakori n'amatagisi kuko ari yaheza akagaruka agafasha komine kurondera ibikoresho byo gusanura inyubako rusangi. Afatiye ku vyari bihejeje gushikirizwa na Buramatari, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye abarundi bose kwitwararika no kutirengagiza kuriha amakori n'amatagisi kugira ashigikire leta mu migambi y'iterambere ibiriko irarangura ku neza y'abenegihugu bose. Ati leta irakora utwigoro twinshi kugira abenegihugu babeho neza, nabo bagasabwa gutanga amakori n'amatagisi kugira leta ironka hikura. Wewe rero mwene gihugu wifuza kwiri barabara rikorwa, wewe mwene gihugu wifuza ko haja ku gasantre wanyu ku mutumbi wanyu hashika amatara, wewe mwene gihugu wifuza yuko babubakira ivuriro, wewe mwene gihugu wifuza ko bakubakira isoko, mu byo ukora vyose nimba ushoye igitoki wibuke gutanga itagisi muri komine, nimba wuguruye akabutike wibuke yuko utegereza kurondera registre de commerce na NIF, nimba wuguruye ikina kiriya wibuke yuko uri gukorera muri leta. Ivyo ukora rero kugira ngo ushobore kubishikako, leta iguha umutekano. Burya leta iragufasha kugira irya butike yawe imere neza. Leta iguha umukuru w'umutumbi, kaguha mustanteri agucungera kubahiriza mu vyawe. Ni kubera ki nawe utokwibuka ko iyo leta utegereza kuyisahiriza kugira ngo bya bikorwa by'iterambere rusangi bishoboke, byabarabara rikogwe, wa mwavu uboneke, ya mbutiro bantu yiboneke, wa mushahara w'abakozi uboneke, wa mutekano wawe ucungerwe, kuko abajejwe umutekano amafaranga bahembwa, abajejwe kwivuna basi amafaranga bahembwa, babarimu baturereye abana amafaranga bahembwa, wa muganga akuvura urwaye amafaranga ahembwa, nta handi ava mu makori n'amatagisi. Nugambe wewe kwiyumvira ngo ngurishe tagisi ngurishe ikori ngo bazoba bakwambuye, ahubwo uzoba uri kurasahiriza kandi nawe wisahiriza. Mu gihe umwimbo wabaye mwiza mu ntara ya Bubanza, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yahimirije abanyabubanza kuwubungabunga, ntibawusesagure, ntubatere no gusambura ingo nk'uko bihora vyibonekeza iyo habonetse umwimbu mwinshi w'umuceri. Yabahimirije kandi guteramira amahoro n'umutekano mu gukomeza inyabune, cane cane muri iki gihe himirije amatora, kuko amahoro n'umutekano ari karahara mu ruganda ntibacura mu gushira mu ngiro yambona kazoza ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Mu gihe Imana abarundi bayihaye ikibanza ca mbere, indongozi z'igihugu zirabandanya gusenga zongera zisengera igihugu. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ari kumwe na bamwe mu bashingamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura, yarifatikanije n'abakristu bo mw'ishengero Israel Church Burundi
mu masengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2024. Mu mpanuro yashikirije abakristu, Nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko umurundi wese afise uruhara rudasanzwe kugira yambona kazoza ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ije mu ngiro. Yabandanije agira ati, iyo mbona kazoza twayihawe n'Imana icishije kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Kugira ngo rero ije mu ngiro, umurundi wese akwiye gutanga ikiguzi ahereye ku kiguzi cyo kugororoka. Yabandanije ati, ico kiguzi ni coroshe kuko ni ngwano, kandi iyo ngwano tubwirizwa kuyigwana. Icyo turiko turavuga tuti mu mwaka 2040 yambona kazoza, mbega irashoboka twebwe tutabanje kubishaka twebwe ubwacu? Burya umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe, kuko nawe ubwawe ntushobora kuba umukuru w'igihugu Imana itabishatse, itagutoranije. Kumwe yatoranye Aburahamu, niko n'Imana itoranya umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero Imana imubwira iti, ndagutumye, nguhaye mission, nguhaye amabanga. Muri ayo mabanga icyo duherutse kumva nuko umukuru yatubwiye ati, umwaka 2040 twifuje turasavye Imana ko mu 2040 igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cishira kikizana, igihugu cigaburira. Jewe narashimye cyane ikiguzi rero, reka tugwane iyo ntambara yo kugira ngo tugororokere Imana, tugwane iyo ntambara yo kugira ngo Imana ibyidusaba tuvyumve. Nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarongeye agira ati, ico yosabwa n'abene gihugu gihuye n'ico Imana ishaka yogikora naho vyomusaba gutanga ubuzima, kuko ariho hava ubugingo budashira. Mwantoye ngo mbe umukuru w'Inama Nshingamateka, mugabo uno munsi jewe ku bwanje ndi hano kubera mwebwe, kubera Imana. Ico mwontuma Imana ikabona ko bikwiye, aho mwontuma sinoreka kugenda, naho bovuga yuko nzopfirayo, kuko ndazi neza ko ico mwontuma mwitwa ko mwasenze Imana, Imana ikabibemerera, naho nogwayo bangiye neza cyane. None nobuzwa niki kugenda? Nobuzwa niki kugenda? Rya herezo ryiza, ahubwo muzamumbi ati, genda hariya niho hari iherezo ryiza, nyaruka. Yarangije asaba bose kwirinda ivyaha bakabivamwo, bakihana kugira ngo baze bagire iherezo ryiza. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.